Ndabashimira abakunzi ba Ivyacu TV, ndabashimira mwese mandaye mukurikira ibiganiro bicaye kuri channel yacu ya Ivyacu TV. No munsi rero tukaba tugiye kuganira ku vyiza biva mu gusomana. Wewe utaragora subscribe kuri channel ya YouTube yacu, akanya n'akanya kiza ko uga ko kubikora kugira ngo utazacikwa n'inkuru tugenda tugushikiriza. Icambere cyo no kubwira yuko kugira ngo ubikore nuko uja hajya handitse Ivyacu TV, hanyuma ugafyonda hajya hari imbere handitse subscribe canke abone, ukaba wirangirije. Uno munsi rero nkuko nabikubwiye nuko tuyaga kuvyerekeye ivyiza biva mu gusomana. Icambere nuko gusomana biratuma umwuka wa oxygene, wa mwuka mwiza duhema, wiyongera mu mubiri. We rero utarabikora nakanya kiza ko kubikora uko bigufasha yuko umwuka mwiza wa oxygene wiyongera, bitewe nuko umutima utera cyane. Ubwo rero imitsi nayo ikavyimba, ndetse umwuka nawo ukabasha kwinjira neza mu mubiri, ndetse ugashika gushika no mu bwonko. Hanyuma ubwonko murazi ko ari ikintu gikoresha ingufu nyinshi, ukabandanya gukora neza. Ikindi no kubwira nuko umusemburo wa noradrenaline nawo ukogwa cyane muri ico gihe cyo muriko murasomana. Uwo musemburo nawo ukaba ufasha cyane abantu bafite amarangamutima gusohora hahandi ufashikiwe n'ikintu ubona nyene wikanga, baguhaye impano ukarira. Uno musemburo rero uragufasha cyane. Ikindi no kubwira gishobora gufasha nuko umusemburo wa nuko hakogwa rero umusemburo wa dopamine. Ubu nawe akaba ari umusemburo w'akanyamuneza. Ni handi usanga umuntu umuhejeje gusomana ubona akwishimiye nyene, akuryohererwa, kuko aba abona anezerewe n'ibintu muba mwakoze. Ikindi no kubwira nuko gusomana bituma hakogwa umusemburo witwa umusemburo witwa oxytocin. Uno musemburo nawo akaba ari umusemburo w'urukundo, kandi ugafasha cyane cyane abagore bavyara gushobora kuvyara neza bitabagoye, kubera ko igise kinyaruka. No kubwira kandi yuko gusomana bitegurira umuhungu cyangwa umukobwa kuja mu mibonano mpuzabitsina. Igihe rero udakeneye yuko ubikora, si vyiza yuko muja mu bintu vyo gusomana, kuko ushobora kubakwegera gukora imibonano mpuzabitsina. Mu gihe rero wa mukobwa udakeneye yuko uba wobikora, ni vyiza yuko musomanira ahantu ubona nawe wishimiye nyene, kugira ngo utazagwa mu kaga. Cyangwa se nubwo wobikora ukategura ahantu ubikorera, igihe ukwiye kubikoreramo na ryari ukwiye kubikoreramo, kuko ushobora gusomana ugasanga umaze kubijamo nyene, ugasanga wabiguyemo, kuko gusomana ni ikindi kintu. Ikindi kintu nakubwira nuko gusomana bisa nkuko ari ikiyovyabwenge opium, kuko umuntu yamaze kubijamwo biramugora kugira ngo abashe kubivamo. Ndetse hari nawe bavuga yuko bibasumbira gukora imibonano mpuzabitsina. Rero ni vyiza yuko umaze kubijamwo nyine wumva nyine biryoshe, ndetse biraryoha, kuko binatuma nyine ugabanya stress, nkuko nabivuze ko bisohora umusemburo wa noradrenaline, umusemburo utera stress. Hanyuma mu gihe ukeneye gusomana wa muhungu cyangwa wa mukobwa, ni vyiza yuko wategura neza mu kanwa hawe, kuko ndazi yuko bitokuryohera umuhungu canke umundi mukobwa mugiye kubikorana, mu gihe usanzwe ufise mu kanwa hamoto ukundi kuntu. Ndabivuga uko kuko ntibiza binaryoha. Mu gihe rero ugiye kuba wakora ivyo bikorwa, ni vyiza yuko ubasha kwitegura, hanyuma ukabasha gutegura mu kanwa hawe neza, kugira ngo bitazagutera ikibazo canke bitazababaza uwo mugiye kubikorana. Hanyuma icyo nakubwira kandi nuko ushobora kwita mu kaga mu gihe ugiye gusomana n'umuntu utazi neza, kuko muri kino gihe ingwara zadutse, ushobora kugwara ingwara ya hepatite B mu gihe aba ayigwaye, kuko naho hariya mu mate bibayo. Ndagushimire kuba washoboye kuraba ino video. Ndakusabe ugire subscribe canke usangize mugenzi wawe atashoboye gushika ngaho, kugira nawe abashe gushikaho. Ukaba ushimishijwe n'ibi, ndagusabe ugire share canke se like, hanyuma tubandanye natwe kuri channel. Murazi yuko igihe cyose twamba tubaha bishasha. Wowe utarakora subscribe, ni umwanya mwiza wo kubikora, kugira ngo uze uraronka
amakuru agenda ameze neza kandi amakuru ashobora kugufasha cyane mu buzima bwawe. Ciao ciao, tubashimiye cyane gose. Thank you, umugire umunsi mwiza.